Wiriwe cyangwa waramutse ndetse nanakwifurije umugoroba mwiza bitewe naho uherereye nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Ikaze turebera hamwe idonido ry'amakuru agezweho ariko aravugwa muri aya masaha, aho hari amakuru nk'ibisanzwe n'ubundi akomeje kugenda atungurana kuko kugeza none nyine amakuru akomeza kugenda atugeraho. Ni amakuru tubagezeho twifashishije abamenyesha amakuru basanzwe ari inzobere mu gutaha amakuru adafise ivumbi, bakaba bazi kuyatohoza tukabagezaho amakuru aba ariko aravugwa hirya no hino mu isi, cane cane mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza kwibanda ku ngingo nkuru rero ziriko ziravugwa cane cane hirya no hino ku isi, aho turaza kuyatangurira nga mu gihugu c'u Burundi. Nyuma yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari yarakaye akavuga yuko nyine nta muyobozi ashaka muri iki cyumweru tugiye gutangura ku munsi w'ejo mu biro byiwe bagomba gutangura bakora isuku. Uyu munsi yaje no gukurikirana umuhango w'irahira rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ntago yabashije kuhagera bitewe nuko yakomeje kugenda yijundika cyangwa se yibasira iki gihugu cy'u Rwanda, akagenda avuga byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko gushika none nk'uko amakuru nyine akomeza kugenda atugeraho abivuga, biravugwa yuko uyu mutegetsi yoba yamaze gusa n'utanga agasopo cyangwa se agira ibyo avuga nyine avuga yuko yakurikiye ibigendanye n'irahira nga mu gihugu cy'u Rwanda, ariko aza kugenda ashimangira yuko yifuza yuko icyo gihugu cagendera muri demokarasi kikamuhereza bamwe mu bantu bagerageze mu kugira uruhare muri kudeta yari yageragejwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo bashakaga gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Bivugwa yuko rero iyi ngiyi ari nayo ngingo ya mbere igihugu cy'u Burundi cyoba gupfa n'u Rwanda, ndetse gushika none akaba rimwe mu mpamvu General Neva akomeza kugenda ashimangira yuko u Rwanda rwoba rubakingiye ari benshi. Nyamara bivugwa ko hari ibiganiro byagiye biba hagati y'impande zombi, ariko n'ubundi bigendanye no kuba n'ubundi u Rwanda rugendera kuri demokarasi ndetse no ku mategeko rusange agendaga impunzi. Amakuru adushikaho akaba akomeza kugenda ashimangira yuko n'ubundi u Rwanda rugomba kugendera ku mategeko cyane cyane n'amategeko agenga impunzi. Bivugwa yuko rero hari abahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, ariko Burundi bukaba bukomeza gushimangira yuko ngo baba barahungiye mu Rwanda. Amakuru rero dufise nuko General Neva yamaze kugenda hatangaza neza yuko yiteguye gukora byose bishoboka ngo u Rwanda nirutabasha kubandanya ngo rubamushyikirize, by'umwihariko ngo azakoresha ubutasi bwiwe ndetse n'iperereza ryiwe hanyuma abashe kuba iyo bishakishiriza. Abantu benshi basetse barakwenkwenuka bibaza ubutasi bwa General Neva bushobora kuzakora nyine ibyo bintu, ariko kandi abandi bavuga yuko nabyo bishobora kuba byoshoboka muri rusange. General Neva yavuze yuko arico kintu ca mbere gishobora kuba cyozotuma nyine imipaka yugururwa hagati y'ico gihugu ciwe c'u Burundi ndetse n'u Rwanda, nkuko yakomeje kugenda abigarukaho cyangwa nkuko yakomeje kugenda abivuga. Muraza kunyemerera kandi ngaruke ku bintu bikomeje kugenda bivugwa ngaha mu gihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine, hagati y'intambara ikomeje kugenda iravuza ubuhuha mu bice bigiye bitandukanye, aho igihugu ca Ukraine gikomeje kwatsa umuriro, aho gushika none muri uyu mugoroba nyine hari amakuru yandi hakomeje kugenda atugeraho, amakuru akomeje kugenda avuga ndetse anagendanye n'ibitero bishasha igihugu ca Ukraine cyongeye kohereza mu gihugu cy'u Burusiya, ibikomeje guhereza akazi gakomeye cyane Perezida Vladimir Putin ndetse n'abasore biwe, nyuma yuko yaramaze igihe nawe azengereza abasirikare nga mu gihugu ca Ukraine, ndetse amakuru yandi tunafise nuko ari ibitero by'indege byoba byibasiye igihugu ca Ukraine cyane cyane mu mujyi wa Kiev, ariko kandi akaba nta abantu benshi cyoba cyohitanye kuko amakuru akomeza kugenda atugeraho cyangwa se nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Ikaze mu biganiro byacu nshuti banywanyi ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, ndabashuhuje abadukurikiye bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu, aho tugiye kurabera hamwe nyine ingene z'amakuru akomeje kugenda aravugwa, cyane cyane turaza gutangurira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abadukurikira bari ku mugabane wa Afrika birumvikana mu bihugu bigiye bitandukanye, baba bari hano muri Kongo, mu gihugu cy'u Rwanda,
Kenya, Tanzania ndetse na za Uganda hose ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abandi mudukurikira muri hirya no hino ku isi mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu, ndetse gushika none abandi bantu badukurikira bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose tubifurije kumererwa neza cyane. Tunabaha ikaze nyine muri ibiganiro byacu, aho dukomeza kugenda n'ubundi turebera hamwe amakuru akomeza kugenda avugwa ndetse n'amakuru nyine akomeje kugenda agerwaho hirya no hino ku isi. Niba ari ubwa mbere utubanye natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, reka nkwibutse upyondanditse sabone, upyonde nari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo uce ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nyine, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye abakomeza kugenda abakomeje kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Nyemerera tuyatangurire nyine nga mu gihugu cy'u Burundi, ahakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye cyane cyane agendanye n'ibikorwa bikomeje kugenda bihakorerwa. Nyuma y'uko rero iki gihugu cy'u Burundi cyotanguye kugenda gita muri yombi abantu bagiye batandukanye bavugwa yuko boba bariko barakorana n'umuhari wa Red Tabara, bivugwa yuko ngo waba ufise gahunda yo kongera kugaba ibitero bigiye bitandukanye nga muri kino gihugu cy'u Burundi muri kuno kwezi nyine, nkuko ubutatsi bw'u Burundi bwobanda burabitangaza. Amakuru akomeza kugenda atugeraho aravuga yuko abatari bakeya nyine bamaze kugenda baratabwa muri yombi, ariko kandi imiryango y'iwabo ikaba ibandanya kugenda ivuga yuko nyine ngabo bariko batabwa muri yombi ataho bahuriye n'uwo muhari wa Red Tabara, ahubwo bakaba ariyo bavuga yuko nyine abariko batabwa muri yombi ari abantu basanzwe bafite indi migambwe biberamo, cyangwa se bafite ayandi mashaka baberamo babamo atavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi, aho General Neva yamaze gufata icyemezo cyo gushakisha abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba iyo bikiza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu burakari bwinshi rero nk'uko byoje kugenda bitangazwa, General Neva wabashije no kuba yokurikira ibigendanye n'irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se nk'uko byaje kugenda bitangazwa, ni nako uyu munsi byari bimeze nyine. Kugeza ubu ngubu n'ubundi amakuru akomeza kugenda atugeraho, cyangwa se amakuru akomeza kugenda adushikaho none nyine nuko General Neva yaje kumvikana yikoma igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko nubwo kivuga yuko kigendera kuri demokarasi ngo yabyemera, ariko kibashije kuba cyomushikiriza bamwe mu bantu nyine bagize uruhare mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015, ariko gushikana none Uburundi bukaba butari bwobaca igera. Amakuru akomeza kugenda nyine atugeraho nuko ngo igihugu cy'u Burundi cyamaze kuvuga yuko ngo muri iki gihe cy'imyaka 5 Perezida Kagame yoba yarahiriye kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ngo bagomba kuzakora ibishoboka byose bagakorana kugira ngo babashe kuba bohabwa abo bantu. Icakora General Neva ntiyari indimi, aho yoje kugenda avuga yuko ngo mu gihe ata ibyo bitoba bibaye n'ubundi ngo imipaka ihuza ibihugu byombi ngo idashobora kuba yo kugurwa, ndetse anavuga yuko azakoresha imbaraga ziwe zose zishoboka akaba yobishakirishiriza maze akaba yobifatira muri rusange. Ibi ni bimwe mu bintu abantu batanguye kugenda bavuga yuko nyine ari ibintu bishobora kuzahindura ibindi bintu, cyangwa se ari n'ibintu biteye ubwoba. Icakora bamwe mu bantu bari muri uyu muhango, nyuma yo kubona uburyo nyine igisirikare cy'u Rwanda kimeze ndetse n'igipolisi uburyo cyakoze imyiyerekano iryoheye ijisho mu bikoresho bigiye bitandukanye, haba mu mpunzu nziza za gisirikare ndetse n'impoho ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye abasirikare ndetse n'abajejwe inzego z'umutekano bifashisha ku mirongo y'urugamba, bikaba byoje gutuma ibihugu bigiye bitandukanye bikangarana, bivuga yuko igihugu cy'u Rwanda coba kidasanzwe. N'umuhango wabereye muri stade Amahoro i Remera witabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino ku isi, nkuko nabandanyije kugenda bibabwira. General Neva ntiyawitabiriye nubwo nyine yabashije kuba yokohereza abamuhagararira, ndetse no muri Kongo niko ibintu byari bimeze. Icyakora abategetsi bitabiriye uyu muhango hirya no hino ku isi
bavuze yuko bishimiye uburyo u Rwanda rwiyubatse mu gihe gito cyane kivuye mu maherere ya jenoside yakorewe abatutsi nyine mu mwaka w'1994. Amakuru kandi akomeza kugenda adushikaho none nuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nyine yabashije kuba yo kwakira yakiriye bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye barimo Perezida Joao Lorenzo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu gitondo cyo kuri uyu wa Kanama umwaka wa 2024 nyine hari kwa 11 yakiriye mugenzi wiwe uyobora Togo Faure Gnassingbe ndetse na Joao Lorenzo uyobora igihugu ca Angola. Uyu mutegetsi uyobora uyu mutegetsi nyine uyobora igihugu ca Togo ndetse n'uyobora igihugu ca Gabon n'abari baje mu Rwanda mu kwitabira ibirori by'irahira rya Perezida Paul Kagame byari biteganyijwe kuba uyu munsi nyine bikaba byanabaye kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kanama mu mwaka wa 2024 nkuko byashimangiwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro. Ibiro byagize biti muri iki gitondo kuri iki cyumweru Perezida Kagame yahuye na Perezida wa Togo ndetse na Perezida wa Angola bari i Kigali mu birori byo kurahirira nyine ko uyu mukuru w'igihugu mu kurahira kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri manda y'imyaka ishika kuri 5. Muri ibi birori bibera muri stade Amahoro i Remera nyine abo bategetsi bombi n'umundi baraza kuba bahurira n'abandi bategetsi bagiye batandukanye baturutse mu bihugu bishika kuri 20 barimo abaperezida barenga za 20, aba vice perezida, abaministre b'intebe ndetse n'abaperezida b'inteko zishinga amateka n'amategeko bahagarariye imiryango mpuzamahanga. Perezida Kagame yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 14 n'iya 15 Nyakanga umwaka wa 2024 ku majwi ashika kuri 99.18%, aho by'umwihariko Dr Frank Habineza yaje kugira ashika kuri 0.50%, naho Mpayimana Philippe wari umukandida wigenga agira 0.32 nyine kwijana. Imiryango mpuzamahanga yari yohereje indorerezi rero muri ayo matora yavuze yuko yabaye intangarugero bitewe nuko yaciye mu mucyo arangwa n'ubwisanzure. Ibyo byashimangiwe kandi na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat. Ubwo komisiyo y'amatora kandi yari imaze gutangaza ibyavuye muri aya matora, abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye bashimiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bamwizeza gukomeza ubufatanye bugamije inyungu z'abenegihugu ku mpande zombi. Abenshi mu bakuru b'ibihugu rero bishimiye intsinzi ya Perezida Kagame bakanamwizeza gukomeza ubufatanye nibo banaje n'ubundi gushyigikira irahira yiwe, kandi bakomeza no kugenda bavuga yuko bazakomeza kubana nawe nyene mu gukomeza gufatanya ndetse by'umwihariko no gukorana muri gahunda zizobandanya zifasha abategetsi bose kuko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu muhango wari witabiriwe n'abaturarwanda benshi n'inshuti z'u Rwanda nkuko bikomeje kugenda bivugwa, nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu mashusho engene nyine. Reka tunarebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara nuko byagenze mu gitero cya Kasamutwe gikomeje kugenda kivugisha abatari bakeya ngaha n'ubundi mu gihugu cy'Uburusiya. Kwa kabiri Ukraine yarajabutse ku butaka bw'Uburusiya maze itangura igitero kimboneka rimwe cakozwe n'ingabo z'aba ngaba nyine zishika ku 1000 zirekejwe n'ibimodoka by'intambara zinjira mu ntara ya Kursk nk'uko bivugwa n'abategetsi ba Moscow aho ngaho mu gihugu c'Uburusiya. Twegeranyije amasanamu rero n'amavideo amwe namwe mu yamaze kudushikira mu gihe uno munsi nyine ugize uwa gatandatu Ukraine itanguye iki gitero ca Kasamutwe kuko birimo kugenda bigaragara muri rusange. Ukuntu ibintu bimeze rero muri kino gihe, ibintu bikomeje kugenda byifata nabi mu gihe inzego z'umutekano ngaho muri kino gihugu nyine zibandanya gukomeza gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo zibashe kureba uburyo n'ubundi
zibashe kureba uburyo n'ubundi zotangura kwigwanaho. Perezida Vladimir Putin rero yavuze yuko akomeje kugenda agerageza rero kureba uburyo n'ubundi yakomeza guhangana n'ibi bitero bya Ukraine, ariko avuga yuko ari ubwa mbere ndetse ngo iki gihugu cyoba cyakoze ikosa rikomeye cyane. Ni mu gihe mugenzi we Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine nyine yamaze kugenda ashimangira yuko bamaze gutangura ibitero by'akasamutwe, ndetse muri aya masaha nyine hakaba hari amakuru avuga yuko ikindi gitero cyaje kwibasira ikindi gice nga mu gihugu cy'Uburusiya, aho kugeza amagingo aya ngaya iyi ntambara ikomeje kugenda yaguka imbere mu gihugu cy'Uburusiya. Mu ijambo yamaze kugenda atangaza rero, Perezida Vladimir Zelensky yavuze ko igisirikare ciwe kirimo gicana umuriro ndetse kinasuka ibibombe ku butaka bw'iki gihugu cy'Uburusiya. Yatangaje ibi ngibi nyuma y'imisi ishika kuri 3 yari iheze Ukraine itanguye nyine ibyo bitero. Igitero cyaje giturumbuka ku Burusiya gituma ku mpande zombi z'urubibe nyine abanyagihugu bahungishwa mu buryo budasanzwe. Muri Ukraine humvikanye rero ibiturika mu mugwa mukuru Kiev ndetse no mu ntara ya Sami mu masaha ya mbere yo kuri uno wa Mungu mu gitondo ca kare. Umukuru w'igisagara ca Kiev Vitali Klitschko avuga yuko abasirikare bagwanira mu kirere bariko barakora, mu gihe rero inzamba zo kugabisha zibandanya zisamirana mu gisagara. Mu butumwa rero yacishije ku rubuga rw'iyo rwa Telegram, yagabishije abanyagihugu kuguma mu mazu yabo mu kugira ngo bataza kuba bogirwaho ingaruka n'ibyo bitero. Kiev, intara ziyizungurutse hamwe n'izo mu buseruko bwa Ukraine bwose zigabishwa ko hashobora kuba ibitero byo mu kirere nk'uko bitangazwa n'igisirikare kigwanira mu kirere. Mu butumwa bwiwe rero bw'ejo kwa gatandatu, Perezida Zelensky yashimiye abagwanyi ba Ukraine avuga yuko yaganiriye n'umukuru w'igisirikare n'ubundi Oleksandr ku gitero cyo mu gihugu cy'Uburusiya. Ati Ukraine iriko irerekana ko ishoboye kugarukana ubutungane ndetse no gutera igitsure nyacyo uwateye igihugu cyabo. Amakuru avuga yuko kandi ingabo za Ukraine zirondera kwigarurira igisagara c'intara imwe mu gihe bariko bagwanira mu ntera y'ibirometero birenga 10 hagati mu Burusiya. Ubu bukaba n'ubundi ari ubwa mbere binjiye bakagera kure n'ubundi kuva Perezida Vladimir Putin agomoreye ingabo muri Ukraine muri Ruhuhuma, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nyine ibitero bishasha bitangura kugabwa muri Ukraine umwaka wa 2022. Buramatari mfata kibanza wa Kurusaki Alexei Samilonova avuga yuko abantu nibura bashika kuri 13 bakomeretse, babiri bakaba bababaye cyane muri iyo ntara mu gaturuturu n'ubundi ko kuri uno wa Mungu nk'uko byatangajwe. Abantu barenga ibihumbi amajana 756 baramaze kuvanwa mu karere ko kurubibe nyine nk'uko bitangazwa n'itorokanirizo ry'amakuru y'Uburusiya rya TASS. Kandi Saminova yavuze yuko uno wa Mungu ko yategetse abategetsi kunyarutsa igikorwa cyo guhungisha abasivile mu rwego rwo kugira ngo nyine hatagira abakomeza kugenda bahura n'ibyo bibazo. Komite y'Uburusiya ijejwe kugwanya iterabwoba yashinze amategeko ajanye no kugwanya iterabwoba mu ntara zishika kuri 3 kuri uyu wa gatanu mu kwishura ku gitero Ukraine nyene yakoze giturumbuka kitari gisanzwe. Ibi bisigura ko abategetsi bo mu ntara 3 ziri ku rubibe rwa Kurusaki, Belgorod ndetse n'itwa Baidenski bashobora kubuza uruja n'uruza rw'abantu n'imodoka, kandi bagashobora n'ubundi kumviriza ibiyago byo ku matelefone nka zimwe mu ngingo zishobora gufatwa nga muri ico gihe. Uburusiya buvuga yuko rero ingabo za Ukraine zigera ku gihumbi zishyigikiwe n'ibimodoka by'intambara by'imitamenwa ndetse n'amasasu asanzwe ari byo bashije kuba byotangura kwinjira muri iyo ntara kwa kabiri mu gatondo. Ingabo za Ukraine kuva ico gihe rero zivugwa ko n'ubundi zimaze kwigarurira
ibigwati bitari bike kandi ko n'ubundi ziriko zisugera igisagara ciyo ntara ya Sudazaha. Kwa gatanu hasohotse video ivugwa ko nyine yerekana ingabo za Ukraine zivuga ko zafashe ici gisagara hamwe n'ikigo gikomeye cyane ca gaze y'Uburusiya c'ikompanyi ya Gazprom. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara, BBC Verify, igisata ca BBC kijejwe guhinyuza amakuru avugwa yemeje ko nyine iyo video yafatiwe mu kigo ca Gazprom mu micungararo ya Sudazaha mu buraruko bushira uburengero. Iyi video yonyine kandi ntishobora kwemeza ko ingabo za Ukraine zafashe igisagara cose. Imbere yaha abandika ku mbuga ngurukana bumenyi za gisirikare bavuze yuko iki gisagara kiri mu minwe y'Uburusiya. BBC Verify yari hejwe yongera iremeza iyi video yacishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi kwa gatanu mu gitondo, yerekana umurongo w'imodoka zika kuri 15 z'Uburusiya zari mu rugendo zinonekaye zahiye cane, zatawe mwibarabara ryinjirana mu gisagara ca Oktyabrsky mu birometero bishika kuri 38 uvuye ku rubibe rwinjira muri ico gihugu c'Uburusiya. Iyi video kandi yerekana ingabo z'Uburusiya zimwe zakomeretse cane, izindi zanapfuye muri izo modoka nkuko biriko bigaragara. Kuva ico gihe rero Uburusiya bwararungitse ubufasha harimo ibimodoka by'intambara by'imitamenwa ndetse n'amasasa asanzwe hamwe na bya muzinga mu ntara ya Kursk mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba botanga ubutabazi. Mu cegeranyo co mu gatondo kejo kuwa gatandatu, ubushikiranganje bw'Uburusiya bujejwe kwivuna abanzi bwavuze yuko ingabo zabwo zibandanya gutuza igitero c'ingabo za Ukraine. Bavuga yuko imigambi ya Ukraine yo kugerageza kumenera hagati kure ku butaka bw'Uburusiya yateshejwe. Ibi bivugwa n'Uburusiya rero ntibirashobora kwemezwa n'impande zigenga nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Kwa gatanu ishami rya nucleaire mwishirahamwe ONU ryateye akamu Uburusiya na Ukraine kwinegesera uko bishobora kose mu gihe intambara zariko zegereza ikigo cya nucleaire ca Kursk, kimwe mu bigo nk'ibingibi nyine binini cyane nga mu gihugu c'Uburusiya. Umukuru w'ishiramwe International Atomic Energy Agency Rafael Grossi avuga yuko hategerezwa gufatwa ingingo mu rwego rwo kugira ngo nyine ico kigo kibashe kuba cyorindwa. Iki kigo kiri muri metero bishika kuri 60 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Sudazaha. Iyi ntambara biravugwa yuko ariyo ntambara ya mbere y'amateka iki gihugu c'Uburusiya kigiye guhura nayo cyangwa se cyatanguye guhura nayo nyuma aho gitanguriye kugwanira n'iki gihugu cya Ukraine. Bivugwa yuko Perezida Vladimir Zelensky rero arimo arifashisha zimwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane aherutse guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bikaba binavugwa yuko n'abandi bategetsi bagiye batandukanye hirya no hino ku isi bakomeje kugenda bamuhereza ubufasha mu rwego rwo kugira ngo abashe kureba uburyo yakwivuna Perezida Vladimir Putin. Amakuru rero akomeza kugenda atugeraho none aragaragaza uburyo ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ngaha muri iki gihugu c'Uburusiya nyene, aho bari kugerageza mu gutanga ubutabazi, haba ubwo gufasha abakomeretse ndetse n'abapfuye, ndetse no gutanga ubundi bufasha ku barimo kugerageza kuba bo kwimurwa. Ndabashimiye mwese ko mubana natwe mu biganiro byacu tugenda tubagezaho, twongere gusubira